Yes, reka abakunzi bacu dukomeze kubaramutsa tubifuriza kugubwa neza, twongera twifuriza weekend nziza, ndetse n'isabato nziza ku bayemera. Reka tubandanye rero twinjire mu makuru neza na neza y'uno munsi. Amakuru y'uno munsi akaba ari amakuru ubusesanguzi bwimbitse, tukaba tugiye kuraba neza na neza impamvu nyamukuru yaratumye izi nyeshamba za M23 zitangaza ubugira kabiri ko zivuye mu mujyi wa Uvira. Mbega zaravuyeyo canke niho zikiri? Reka tuzunguruke rero kuri kino kintu turabishe tuhakura kandi kizima. Imbere yacu nako ari umusesanguzi, reka tumuramutse. Mwiriwe neza musesanguzi? Yego, amahoro neza cane gose. Ndamutse n'abagiye kubana natwe muri kino kiganiro, nizere ko bakomeje kugira ibihe vyiza. Yego, bakunzi bacu reka tuyibutse kuraba aho hepfo mugire sabone kugira ngo biborohere gukomeza muba muronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Rero neza na neza musesanguzi, turabashaka ko mugira ico mutubwiye ku bijanye n'imigwano ya Uvira imbere yuko twinjira neza na neza ku mpamvu itumye inyeshamba ziva muri Uvira. Turabe nimba zanahavuye n'impamvu bigiye bitumye zihava. Imigwano ya Uvira mwayibonye gute muri iyi minsi ya nyuma na nyuma? Bo murakoze cane. Muri Uvira habaye imigwano myinshi mugabo mwibanga. Yego. Imigwano yagiye kumenyekana ni imigwano yabaye kw'igenekerezo rya 14 na 15. Niyo migwano abantu benshi bamenye, ariko ubundi kuva igisirikare cy'u Rwanda gihonyoje ikirenge hano mu gisagara ca Uvira, nta mahoro namba bigeze baharonkera. Nta n'umunsi n'umwe wigira wijana hataguye abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Neza na neza dusigurire, kubera ko tuzi neza ko binjiye batagwanye batarashe, nta maraso yasesetse. Wotubwira gute ko no kuva bakihingira hose bagumye bapfa? Bo umbabarire gato kumbure ntangura iyo byavuye, niyo bamwe n'abandi babitahura. Igisirikare cy'u Rwanda cumvise ko igisirikare cy'u Burundi gikuye akarenge ku butaka bwa Kongo, nabo baca bakuramero mw'isaho baramerereza, batangura kwihagira ibice bitandukanye igisirikare cy'u Burundi cari kirimo. Hano uvuga nka Ruvunge, Sange, na Katogoto bamaze kwibambura, sivyo za Remera n'ahandi, ndetse no mu gisagara ca Uvira. Mugabo hariho amakuru abantu benshi batigeze bamenya. Buriya igisirikare c'ubundi kigira amabanga, kandi musanzwe mubizi yuko nibiri ku mirongo y'urugamba ahantu igisirikare c'ubundi cagiye kurwana ntibimenyekana, ntibibaho. Biba ari ibintu bigoye cane gose, babikora kinyamwuga. Rero aha muri Uvira igisirikare c'ubundi ntabwo kigeze kihava. Tubwire neza aho cyo ibintu by'abantu benshi batigeze batahura. Mugabo n'igisirikare cy'u Rwanda RDF barabivuze ati turafise amakenga yuko igisirikare cy'u Burundi kitigeze kiva mu gisagara ca Uvira. Niho bace babaze, none ayo makenga mayagira nk'abandi ko namwe mutahavuye mwatigezwa kuhaba, sivyo? Baca barihorera, ibintu biguma uko. Mugabo wumve ngo igitigiri nyamwinshi c'abasirikare b'u Burundi bari kuri axe ya Uvira. Iyo mvuze axe ya Uvira mwumve ko ari kuva muri Katogota agushika Katogota, Ruvungi, Sange, gushika muri Uvira, sivyo? Abenshi c'est vrai baragarutse mu Burundi. Mugabo ikindi gice baciye bagenda bimurira ama defense yabo aha muri Makobora. Muri Makobora abari muri Uvira rero baciye bakora kinyamwuga, baguma muri Uvira. Nagomba ndamenyeshe yuko bigoye cyane gutandukanya umukongomani wo muri Uvira n'umurundi wo mu Gatumba. Biragoye kuko ururimi bavuga co kimwe, isura ni kumwe. Rero byitabizi biragucanga. Rero aho novuga iki gisigara cy'u Rwanda cagiriye erere na esheke nta musore n'umwe w'umuvre kongore yagumye muri Uvira. Bariya bose bari abasirikare b'u Burundi, kubera ko abasore benshi bari abanyeshuri. Hari abasanzwe biga mu Burundi, abandi nabo biga ku makaminuza atandukanye, abandi nabo bari abawazarendo. Rero bamwe bace biza ku mashuri mu Burundi, abataje ku mashuri barahunga,
nabo wazalendo baca bava muri Uvira baza gufasha n'abarundi aha ku ma defense yabo ari muri Makobora. Nukuvuga bajya bose babona muri Uvira bari abasirikare b'u Burundi. Ico kintu kumenga kirakaze. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi batigeze bamenya. Mandi majambo ingabo z'u Burundi zaracunye ziraca bugufi zemera ziragira ibimoko. Ego baravyemanga mugabo bari ku mugambi ukomeye. Nico gituma navuze nti nta munsi n'umwe intambara ziba hajya muri Uvira. Utiro bakora iki? Aba bakora nubwo bwa bwicanyi no kwita oikose. Nukuvuga nukuvuga bamenye bati kuri rujya rugo hagiye kurara umusirikare w'u Rwanda mu RDF. Uwo yarara atarutse barabamuriye bandi majambo bucici mwibanga ntangere. Uwo babona ariko yidevereza mwibarabara uwo yabayishwe. Aba rero barapfuye ku bwinshi bituma iki gisirikare cy'u Rwanda kibura uburyo kiza kuba hano muri Uvira. Cari kizi ko Uvira izoborohera cyane kubera ko basanzwe bameteza abakongomani bari muri za Bukavu na za Goma n'ahatandukanye. Mugabo Uvira iza kubabera ifuro ry'igiti. So hejuru rero y'iki gikorwa novuga cyakomeje gukoreka mu ibanga kandi rikomeye cyane ndetse ibanga ntangere. Iki gisirikare cy'u Rwanda hariho indi sheke nini bakoze. Yahe rero esheke nini bakoze ntabwo bigeze bafata umwanya wo kwigatere. Kandi bari baraburiwe. Aba wazendo barababwiye bati abavira nimbo bafata cyo kimwe n'abahari muri Nord Kivu twebwe dutandukanye nabajya bakagira ngo nukubabesha. Nukuvuga abavira barari amafaranga ya M23 kandi uko nukuri babahereza Makobora ya mbere ya kabiri. Mugabo kuko bari bazi ko bategereza n'ubundi kuzoitakaza mbuga wa wundi ni nka kumwe Yuda ujya amafaranga yariye ngagurishije Yesu hajya yazi uko ayariye sinzi yikura mu ubwo yazi ko Yesu batamugonda ntibikunda ntibashobora kumushobora Yesu nabo ati ikashi ngo mandayige amanda yazi ko Yesu batazamufata kandi ntibizonamenyekana ko ikashi nayiriye. Niko rero n'aba bavira bari bameze bari bazi bavuga bati iyi kashi turayirya mugabo Makobora turabakurayo bakarenga Makobora nta kundi. Niko rero byagenze. Bamaze gufata Makobora urazi ko batanayimazemo na kabiri baciye bayibirukanamo. Bamaze kwirukana muri Makobora baca bashira ibirindiro byabo barabikomeza kabisa aha Ikarundu kivuko cy'Ikarundu ku buryo novuga ko kikivuko bacirekaniye ko ibintu byinshi cyane gose abantu batigeze bamenya. Nta warazi yuko u Rwanda rutunze amato y'intambara. Nta warazi yuko wanashaka n'u Rwanda ngo barufise n'igisirikare cya marine cyo mu mazi. Ibi byaragaragaye hano Ikarundu aho twabonye ubwato bugera kuri butatu bw'igisirikare cy'u Rwanda buraturirwa n'ubundi bubiri bwaje mu nyuma babuturira butarashika. Ndiko nca ku masonga kugira ngo ikiganiro ntikibe kirekire. Aronje guhagara ni hehe hamwe habaye imbarutso y'ingingo ruhasha igisirikare cy'u Rwanda cyafashe. Ni mu gihe bapanze ko bagomba gusubira kwisubiza Makobora ya mbere na Makobora ya kabiri. Buriya nivyo abantu batazi. Baraka baramaze kuyipangira kera kandi vyaho byaraheze n'ibigwanisho byokoze muri Baraka biri deja muri Baraka n'igice nyamwinshi cy'abasirikare bugaragaza ko Baraka bayifise deja bashyize muri Baraka. Ahabaye intambamyi inzitizi naha muri Makobora ya mbere n'iya kabiri no mu micungararo yaho. So bateguye rero ibitero kandundura yo kwigarurira iyi Makobora ya mbere n'iya kabiri. Mugabo hari ikintu gihambaye ngiye kuvuga cyakozwe n'igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cyaranse agasuzuguro k'abadayimoni bo hakurya Akanyaru. Baca baja gupanga plan y'ingene bagomba kubanetraliza mu Kanyisasi. Aha ni mu gihe bari bamaze iminsi bariko bica kamwe kamwe umushefu kanaka yagiye mu magazine runaka yagiye uyu yaburiwe irengero. Baca bategura ko bagomba bakore operation yo kugira ngo
babereke ko bidakunda. Burya operation ya Makobora yateguwe n'umurundi, umusirikare w'umurundi niwe yayiteguye. Uti yayipanze gute? Barapanze operation bagira ko iki gisirikare cy'u Rwanda kiza kuza, kuko amakuru yaragaragaye ko abari mu misozi yose bavuyeyo baje kugira ngo baze kuri front. Bavuyeyo le 13 ndavyibuka kugira ngo bugurure front le 14 le 15 uko byari bimeze. Umurundi yari yabimenye ibi byose, nawe avuga ati reka tubareke baze duce tuduza drone ikirere cyose barimwo tugifute, nta zindi nguvu bazosubira kugira zo kuja ku mirongo y'urugamba. Rero magingo bapanze iyi plan, reka mvuge ko Imana yaciye igaba mu maboko ya FRDC abayobozi b'igisirikare cy'u Rwanda bariko nabo bapanga ingene bagomba batake Makobora, sivyo? Ni mu kanama kabereye hajya hafi mu kabare kari hafi y'ikivuko cy'Ikarundu, aho hari hakoraniye abafisiye b'u Rwanda 39 n'abakongomani barimo 8, ubwo bose bari 47 n'abandi basanzwe. Muri kajya kanama gushika magingo aya nta wuzi ingene amakuru yasohotse, gusa bamwe bavuga bati ashobora kuba ari umwe bari bagize umukuru w'igisagara cya Uvira, ujya mugore ujya nawe nyine nyakwigendera Linda, ashobora kuba yiganiye mugenzi ati mu nama rukokoma aha naha kumbura turaza kuganira mu nyuma. Amakuru aba yatarutse kuri FRDC. Inama yatanguye saa 6 y'umurango, hari kwigena kujya 14 nimba ntihenze. Inama yatanguye saa 6 y'umurango, hageze saa 8:20 drone ya FRDC kiraza bose irabaturitsa barapfa. Aha rero bamaze gupfa, nta kindi na kimwe cari kuba kikibandanya kugira ngo intambara zibandanye. Umutwe barawuciye. Mugabo rero itangaje ntacutse, kubera ko bari bamaze gupanga urugamba. Aba bari bagiye gusa burangize ibyo bapanze nyine biri bugende. Operation yarabaye le 14 na le 15. Muri ama operation niho umuvugizi w'isika cya Kongo we avuga ko bishe abagwanyi b'igihugu cy'u Rwanda 180. Mugabo aba 180 nabagaragaye ibiziga. Hariho abatashuye gutoga ibiziga. Imodoka z'u Rwanda akugenekezo ya 15 ziriwe ziko zirabasomba. Ni kombate ubwo n'amakinga abantu babonye igiye Uvira yongera garuka irasubira iragaruka. Wumve ko ni gitigiri nyamwinshi bapfuye. Abarabo nabo kugira bapfe kukose nuko bakoresheje wa mutego umurundi yavuga, yavuze ati nta mpamvu yo kuza murashira abawazende ku mirongo y'urugamba mufise amadrone. Mwabonye ahantu bari batera amabombe mucyo mahagurutsa drone zikorera akazi. Drone nizo zakoze akazi kanini cyane gusumba akakozwe n'abawazende na FRDC. Inyuma yaho rero Colonel Nangayivuza arabona yuko bitagikunze ko ababandanya urugamba. Mugabo hariho ibindi bifasha bikomeye byatumye avuga ati aha nubwo nozana abandi bakomanda ba mu operation mfatiye ku mikenyuro nabonye abo duhanganye bankenyuriye ntacyo nosha nokora, reka basi mpitiyemwo gusubira inyuma. Mugabo ndondere impamvu mvuga itumye mva muri Uvira. Ibi bifashiro navyo sibindi nubwo umwanya uko uragenda. Ndabibutse kwanza amajambo James Kabarebe yavuze. Kabarebe yabwiye abanyarwanda amajambo aremereye mu by'ukuri kandi mwese mvuga ati n'agahinda, kuko yababwiye ngo twarayogoje akarere kose, ababanyi twarabarengeje urwamo turabiranduranya ko tubakiriya ko urwanko nta n'umwe yoduhanigwere. Ati rero tugomba gukora ibishoboka u Rwanda turugumemwo, kandi kuguma mu Rwanda nuko bakomeza kuyogoza Kongo n'akarere
ibi naravuze kenshi nkamwe Kongo yotuza n'ibihugu byose bihanuriwe n'u Rwanda u Rwanda goca rubamwicura burindi u Rwanda nibyo kunda ko rubaho mu karere atanambara zihari kubera ko ibitunga u Rwanda biva mu bindi bihugu bitandukanye sivyo buriya hari ikintu navuze abantu ntibagishira ku mutima none ndagisubiremo buriya iyugagwa ry'umupaka wa Uvira cabaye ikindi gihano ciyongeye ku Rwanda ibi ni ibintu abantu benshi batatahuye mu bisanzwe aho imipaka wo mu Bugesera wugariwe ku Kanyaru hakugagwa aha mu Bugarama hakugagwa sivyo u Rwanda rwari rusigaye rusumira mu Burundi bikarucisha ku mupaka wa Gatumba bigaca bibandanya Bukavu bikinjira mu Rwanda ibi niko byari bimeze na ravitayema M23 yaronka babigurira mu Burundi byaca aha ku mupaka wa Uvira ngira ngo mwarabonye muri indwe nyene aho abananga yivuza nyene bihararanze bandikira leta y'u Burundi bayisaba ngo yugure imipaka kugira ngo impunzi z'abarundi z'abakongomani zishobore guhunguka buriya barabonye ko muri Uvira inzara igiye kuhabicira ntibari busaba u Rwanda ahubwo u Rwanda rubasaba ati ahubwo mwebwe nimwinjize leta itabara irasa Burundi bafata igihugu umupaka wugururwe turabiko nako twihemba nivyo kunda rero mu Rwanda bagiye mu kindi gihano kuko za ntete z'ibigori zava mu Burundi ntibari bakizironka kuko zahise zica Uvira bya biharage ntibari bakironka zandagara bya byamwa ni ukuvuga ubu bari basigaye bufumbereje niho rero bari bagitubika uwavubi byanyabyo amafaranga kuyagira utagira uco yasumisha ntaco yarakibamariye none musisanguzi ntaguciriyemo tugarutse kwijambo uvuze ko abari yabwiye abanyarwanda byo bari byatumye abatanzania bazi byo bari byatumye Angola Zambia hose bande bose bazi mbega bo ko tumva ko baje ku bwinshi bo bazanywe n'iki bimeze gute aha rero niho nariko ndaza kubera ko ndababwiza ukuri ntabwo ari gucafuza abantu canke iki ahantu hari umunyarwanda surtout bajya bagize kajya gatsiko ka FPR Inkotanyi wumve ngo harangwa n'urwanko harangwa n'amacakubiri nukuvuga baguma bateranya abantu harangwa n'injyane ubona ko zitagira na fact mu majambo make bafise umwana mubi nk'ibihere niko bameze kabisa aba rero Tanzania hariya ku mupaka irabametriza umupaka bahanana n'u Rwanda mugabo yaravyiti aba bantu ko twumva ngo bari Uvira ejo tukumva bageze Makobora hirya yejo ntibaza bageze Baraka yego hama twumva ngo bageze Kareme aba bantu bisanzwe tubanye ku mupaka danda rubibe nibyashika Kareme ibara ntirizo bariguye kandi bariguye guterera aho hantu kubera ko aba bantu twaje kuvuga characteristics zabo bafite umwana mubi w'igihere niba abandi bakajyanisha imiryango ntibagateranya rero baparevye ko baboshika Kareme wumve ngo bagize access ku kivuko ku kiyaga Tanganyika donc binjira direct muri Tanzania sivyo Kareme ni direct Tanzania kandi mwibuke yuko byaravuzwe cyane igihe hari mu matora muri Tanzania bariko bagira imyigaragambyo ngo bari basabye Samia Suluhu yuko atorungika abasirikare ku butaka bwa Kongo akihenda akabarungika bazoca nawe batangura kumuyogoza mugabo mwarabonye ko banamuyogoje atabikoze atabasirikare ku butaka bwa Kongo nawe ati rero ko mwanyogoje ntambona ko mufite target yo kwinjira Kareme aha rero ndaje ngwanira intambara abandi bariko barayigwanira erega Tanzania ngira ngo mwarumvise ko mu minsi heze ibitangazamakuru byo mu Rwanda byatanze amakuru bifise agahinda kenshi bisa nk'abari kwacura intimba yuko ngo u Rwanda rugomba rukoranigwe aho bavuga ngo Angola igiye kurungika ingabo Afrika y'Epfo Tanzania ndetse na Zambia sivyo ariko mu mbabare Afrika y'Epfo hamwe na Angola sinzi ico navuze ko ngirico mvuze kuri Zambia Tanzania amaze kwivuga Zambia nayo irazi neza inkotanyi carico
yego irazi FPR inkotanyi abaribo kuko muri Zambia barakiyogoje hariya hariho abantu bagiye barakidina hariya barateje akavuyo muri Zambia ngira ngo abarundi barabitabura cyane abimpunzi boneza muri Zambia ngene babiba ibintu mu maduka yabo babica uko nukuvuga igisirikare cy'u Rwanda simbona n'ingero kidefinise bakihagira igihugu c'abandi bakagitiramo ibigumu baragize greve muri Zambia RDF Zambia night rero mama we abantu bagiye babantu bafise umubano w'igihere ubwo twumva bari Uvira aha nta nkeka Karemi bayigezemo kandi bakagera Karemi egera ko na Lubumbashi bayinjiye ndabutse ko Lubumbashi ihana umupaka na Zambia mu gace bita Kabwe mu gisagara ca Kabwe sivyo rero Zambia iti oya ntigikunda baca bavugana na Cirombo twe tuje kwicara muri Lubumbashi twe niho tuje gucungira izo nkorabara mugabo rero Cirombo hari ikintu novuga kizima yakoze yaramaze kubona ko igihugu ciwe cagutse kandi kigomba kuberamwo imigwano yaratanze urubuga rw'intambara ubwo rero Zambia ibirakandagiye ku butaka bwa Kongo bifitiye agahugu gato bagiye kuhakingira bari mu gihugu cagutse mwibuke ko na Kagame yabivuze n'abari abajenero b'u Rwanda ati twebwe ntabwo tugomba kurwanira mu Rwanda tugomba kuja kubiraka hariya ikiro n'igikorwa noshimira na leta y'Uburundi nayo yarungisabaga ingabo ku kiraka hariya nyene na Tanzania uyu mukenyo yarabonye yarungitse ingabo ku kiraka na Zambia yabibonye burya twiteye ko na Afrika y'Epfo hamwe na Angola nabo bagiye kurunga ingabo ku kiraka hariya rero Colonel Nangayevuze amaze kubona ibi byose aravuga ati je ibintu Kagame yankwegeyemwo ndabona ko ntashobora kubitambuka ntibikunda bigeze kure nubwo byoshika gwa Uvira nka Rusimbuka ntabwo noshobora kuregama muri Karemi ntibishoboka ati reka rombesha makungu yuko twebwe twemeye kubahiriza amasezerano y'Idoha na ya Washington ariko muragaca yibaza none Washington M23 yari yatumiye Washington kariho abantu baniceka banishira ku masiniya niko guca bandika ko bavuye muri Uvira abantu bagikekeranya yuko batirava muri Uvira nibavyemere bavuye muri Uvira atari kumvo zo kubahiriza amasezerano mu byukuri baratakaje abasirikare benshi cyane baratakaje abasirikare benshi kubera Uvira baratakaje ibigarisho kubera Uvira mugabo rero niyi yindi mikenyuro bariko bumva yateguwe n'ibihugu bitandukanye byo mu karere babonye yuko badashobora kuyitambuka bahisemo gusubira inyuma muri za Katogota Kamanyora na za Bukavu mugabo hamwe n'ivyo rero sinje kuvuga ngo basa n'abahagaritse intambara ahubwo kumbure bashobora kuba basubiye inyuma kugira ngo bategure indi mikenyuro gushora akubandanya ubwamba ego neza musisanguzi aya makuru uvuze yuko bamaze kuva muri Uvira muri amasaha ya nimugoroba ashira isaha z'isa 12 hari abantu batubwiye yuko hariho bamwe mu nzonyeshamba nyene bari binanase baranka kuvayo bashika nka 23 bivuga ko bafashwe n'ingabo z'u Burundi bafise ibigwanico n'imyambaro nyene harimo n'abatasi babo abo nabari binanase bavuga ati kumbure bagenzi bacu bahiye coba ariko mwanya barashobora kugaruka baca bagumayo mugarero ingabo z'u Burundi nkuko babivuze ko zigeze zihava zagumye zihari bavuga ko zamaze kubafata zabatoye aya makuru ndabise gihambana ndayaziko mu bisanzwe kuva ku munsi wejo Colonel Nangayevuze asohora rya tangazo ikikorwa cyakoretse muri Uvira abantu b'Imana habayeho ububisha buhambaye gusumba nk'ubwabaye muri Sodoma na Gomora ati neza gute rero umumve ngo chaque avenue yo muri Uvira hari hahagaze imodoka ntoya yari pick up sino byari bije imodoka bine bya gisirikare by'igisirikare cy'u Rwanda byari ko byiba amatungo atandukanye y'abakongomani tutimagine umusirikare yiba gushika no ku radio
gushika no ku masahani ibi ntabwo kubacyura neza na neza hariho n'uturere twagiye tubona twabene gihugu bariko baridoga ati abantu bavuga ngo baje kuribera bene gihugu bagaca biba ni radio titimagine urumva umusirikare w'u Rwanda ageraho yiba ni radio umwene gihugu bako yego aba rero bafashwe n'igisirikare cy'u Burundi aba mvuga ko suko ngo nukwinanata burya barafise mapu ko bagomba kwiba baza gusohoka igisagara mu ijoro mugabo baca baronka makuru yuko hari igisirikare kigomba guprofite muri ako kavuyo kibagabe ko igitero baca barantisipa maze baca babaha makuru nukuvuga babaha komandema yuko bose bagomba kuvayo ibi bigwari byafatiwe muri Uvira ni byari biciba bene gihugu ntibyari byamye ko abandi bagiye byari bizi ngo biza kuva mu ijoro bica biguma bigira iki bisopa bija mu mazu biza gusanukwa abo bose bagiye bisanga biri hagati y'ingabo z'u Burundi na FARDC aca barabajisha ingero cyane urupfu nuko nyene gomba kumera ego bakozi bacu ba Top GM Afrika twongere tubibutse yuko kugira ngo mukomeze kuronkana aya makuru yacu ari ku mwanya koraho aho kuga kengeri koraho kuri jeme kugira ngo dukomeze kubona yuko turi kumwe neza na neza na mwebwe rero reka ndababwira ikindi kintu gitonya inyuma y'ingabo y'amatangazo yavuzwe n'ingabo za FARDC yuko muri iyo migwano y'iminsi ibiri hapfuye abantu bashikije na 180 mirambo yafashwe aho ntibavuze abitanze bahiye coba bakamanika amaboko bashika nka 200 gutyo ni 222 biripotinze n'abandi 8 bafashwe miri ego kabisa barati agahinda basika mbo hama twongere tuvuge ko kuri uyu mu Wiringoma wabo nawe hari ikintu cyavuzwe ko yarapfiriyeyo mbona hamaze kubika inciro nyinshi Wiringoma aba Wiringoma bananga yivuza basultane Makenga aba jene baza ko bafise contrat direct kwa shitani aba kabisa bafise contrat direct kuko uravye ndabanga karorero igihe uyu nanga yivuza bamurashe avuye muri hari Goma yes antuka uravye ingene ijya modoka yabaye ntawe arazi ko yosubira gutambuka mugabo ubarivuze nanga yivuza nyine uravye uyu Sultani Makenga asigari wa Kenya ujya amasasu amuzemo ni menshi rero uyu Wiringoma hariho iri foto yazengutse ku munsi wejo aho bari ko berekana umusirikare batekeye bariko barevakiwa bashize ku giti aho bavuga ko ngashobora kuba umuvugizi wa M23 bamwe baca bavuga ati ashobora kuba ari Wiringoma nta wamenya kumbure ntabwo ari beto nubwo bafise contrat direct kwa shitani haragira igihe contrat zigahera kwa shitani igihe Imana yari yageneye imisi yawe igeze reka turindire kumbure niyaba ari we nawe tuzobimenya na wa muhutu bakorana baramurasiye Goma byaragaragaye ego rero bakunzi bacu reka tugarukirize ngaha aya makuru kugira ngo dukomeze kwatoreza n'ayandi neza na neza reka tubasezere tubabwira nti ciao ciao.